civugo duhimirize abigeme kwijukira kwiga no mu gukora mu bisata by'ubuhinga hahimbajwe umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigeme. Ivyo birori vyatewe iteka n'umushikiranganji wo gufatana mu nda no gushigikirana, vyabereye mu ntara ya Ngozi, komine Mwumba, zone Buye. Mwijambo ryiwe ry'ikaze buramatari w'intara ya Ngozi yamenyesheje ko abigeme bari ku kivi, ariko impinga iracari ndende kubwo imico imwe. Agasaba abigeme gukura amaboko mu mpuzu bagahurumbira igisata c'ubuhinga. Nyakubahwa umushikiranganji, kuri uyu munsi igenekerezo rya 20 Gitugutu umwaka wa 2023 turiko duhimbaza umunsi mukuru wahariwe umwigeme ku civugo kivuga kiti guhimiriza abigeme kwiga mu mashuri y'ubuhinga no gukora ubuzi bw'ubuhinga. Ngaha mu ntara ya Ngozi twamenyesha yuko abigeme bari ku kivi, ariko impinga iracari ndende kuko haracari bamwe bacigira sindabibazwa bagikurikiza imigenzo imwe yataye igihe. Tutanze nk'akarorero nk'umwibutsa wavuga ko umwigeme aturira inzu ica iva. Tubatera akamo ko bokura amaboko mu mpuzu, nyabona bakaja mu mashure bagahiganwa n'abandi, baba abahungu canke abigeme, kuko intererano yabo ari iyidasanzwe mu iterambere ry'igihugu kugira dushike ku mbono ya leta Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040 n'Uburundi buteye imbere mu mwaka wa 2060, na cyane ko ku biharuro dufise uno munsi ari bo bafise igitigiri kinini ufatiye ku bagabo. Dutere intege abaza barumvise ako kamo ko guhurumbira ibikorwa by'ubuhinga, tunahimiriza abo basigaye inyuma kugira nabo baje ku kivi, twubake igihugu mu gukora ibikorwa by'ubuhinga, abigeme badasigaye inyuma. Nayo waserukiye amashirahamwe y'abigeme mwijambo ryiwe yavuze urubuga rumaze gushigwaho kugira abagore n'abigeme bafise ubuhinga baharonkere akazi. Kwizina ry'abigeme b'abarundikazi, mu Burundi nshimire leta y'u Burundi kutwigura twinshi imigambi itari mike yama iriko iratunganya kugira ngo agateka k'umwigeme kubahirizwe gusumba. Aho twoshimikira cyane mu gisata cy'indero, amashuri y'imyuga yaragwije bituma umwigeme aronka akaryo ko kwiga imyuga. Akarorero, leta y'u Burundi iherutse kubaka ishuri ry'akarorero ry'imyuga irusi mu ntara nziza ya Karusi. Mu gisata cyo kwiteza imbere, umugambi Programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes PAEJ wajirishu mu gutunganya ingurane kugwaruka n'umwigeme tutamusize inyuma. Tutibagiye ishigwaho ry'urubuga rw'ihuriro ry'igihugu rigaragaza ubushobozi bw'abigeme n'abakenyezi, Plateforme nationale des compétences féminines mu Gifaransa. Urwo rubuga rutuma abizi by'ubuhinga baronka akaryo ko kumenyekanisha ibyo bize kugira amashirahamwe akeneye gutanga akazi babaronke baciye kuri urwo rubuga. Yanakanguriye abigeme kudasigara inyuma mu kwitura ikigo PAEJ ndetse no guhurumbira n'amashure y'ubuhinga ariko arubakwa, aho yatanze urugero rw'ishure ry'ubuhinga ryubatswe i Karusi na leta y'u Burundi. Yasabye leta gukura amakori ku bikoresho abigeme bakoresha iyo bari mu butinyanka. Anasaba ko hotunganwa n'amahayanishwagurishwa ku bikoresho by'ubuhinga abigeme bakora. Twasaba kandi itunganywa ry'amahiganwa, amasabukuru n'abahayanishagurisha ku byahinguwe n'abakenyezi n'abigeme bari mu bisata by'ubuhinga kugira bimenyekane maze bagire intege zo gutera baje imbere.
Umushikiranganji yateye iteka ivyo birori mu ijambo ryiwe, yibukije ko Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2019 itariki 11 z'ukwezi kw'icumi Burundi bwifatanije n'ayandi makungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigeme. Yavuze ko kandi ko uwo munsi wari guhimbazwa itariki 11 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2023, ariko kubera ibikorwa by'igihugu umunsi uhimbajwe uno munsi. Imbere ya byose nagomba twanze dushimire Imana mushobora byose yo yatuzigamye ikaba turamukije amahoro kandi ikaba yanatuzigamye mu nzira tukaba twashoboye gushika hano amahoro. Mumfashe tuyikomera amashi menshi cyane. Nyakubahwa mwese mukoraniye hano, nyakubahwa buramatari w'intara nziza ya Ngozi, kuva mu mwaka wa 2019 kwigenekerezo rya 11 gitugutu Uburundi burifatanya n'ayandi makungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigeme. Uno mwaka ibirori bijanye n'uwo munsi ntibyashoboye gutunganywa kwigenekerezo rya 11 gitugutu umwaka wa 2023 kubera ibindi bikorwa bihambaye byari byategekanijwe ku rwego rw'igihugu. Umwana w'umwigeme kubera imigenzo aracakumirwa, ariko leta y'u Burundi ntako idakora. Umugambi wo kwigisha abana ku buntu no kubafungurira ku mashuri iri mu migambi ifasha umwigeme kwiga neza. Umugambi wo kwigisha abana ku buntu watumye abigeme bagwirizwa amahirwe yo kwiga, kuko mu miryango myinshi babona yuko umwigeme ari we yofasha mu gihe imiryango yagiye mu bukene. Umugambi wo kugaburira abana ku mashure nawo nyene urafasha ko abigeme bava mu miryango ifite amikoro make babandanya amashure. Yavuze ko ni banki y'ugwaruka ni banki y'abakenyezi biri mu byorohereza abigeme kuguma ku ishuri. Gushiraho ibanki y'ugwaruka ifasha ugwaruka kwitunganiriza imigambi maze bakaronka ingurane kugira ngo bashobore gukora imigambi yo kwiteza imbere. Hariho ni banki y'abakenyezi nayo ifasha cyane abakenyezi kwiteza imbere, gutyo bakaronka ingene bafungurira abana. Mbere tumaze kuronka n'ibishinga ntahe by'abana babigeme benshi basubiye ku ishure kubera abavyeyi babo barose ingurane mu banki y'abakenyezi maze bakaronka ico wikorako mu kugaburira abana. Ivyo birori kandi byari byatewe iteka n'uwaserukiye amashirahamwe mpuzamakungu ngaha mu Burundi. Tubibutse kandi ko ivyo bikorwa byarangijwe no gutanga udushimwe ku bigeme babaye abambere mu bisata bitandukanye by'igihugu. Abanyeshure babaye abambere mu vyigwa ndetse n'abigeme bariko babikora neza mu bikorwa by'iterambere.